ati rero muri Buraya byari bimeze neza ntiwarinze kugira icyo uhagaye kugira ufate ingingo yo kugaruka ariko nizera neza ko mu gihe cyose kugira ufate ingingo aba ari umutwaro ufise mbeho hari umutwaro wari ufise ugutuma uti jewe ibyiza byose mbona hano Buraya yashyize hasi ndatashe kuba yagumva umutwaro uremereye uwo mutwaro wari uhari imba wari uhari wari uwuhe uwo mutwaro wari uhari kuko mu bantu batakunda mu Burundi sivyo nibaza ko natwara idrapo jewe washaka ndi n'umwana navuye ngamsi imyaka 16 mugabo ndakubwiye ko narakunda filme ico nayikundi uretse ivyo wiga mugana nakunda kuba muri monde ya filme aho hantu numva ndahamviya ndahashaka sivyo hama ibintu byinshi byo ngaha vraiment ntavyo nakunda hama ushima n'igihe nari ndi naho i Buraya umva ko Burundi nari nabufuza nshaka kugira wumve extremité nari ndiko kandi umuntu ashobora kuba mugana ingene ikintu cyose gishoboka sivyo mva kuri yo extremité yo kuba ntaho nagiye mvugane sese nzogaruka vacances naragenda ahandi hantu hose ni wako nagarutse aho bwa mbere muri vacances haciye imyaka 7 kuri mariage ya mutonyi wanje maze kugira ama success atandukanye muga habaye umunsi umwe nibuka neza hariwe ikintu ko je nize interprétation juridique na interpréta mu matribunal kuba aba immigrant abantu barondera ubuhungiro hanyuma ngira specialité nakorana cane n'aba jeune hama rero wumva Imana ngende ica inzira ukuntu ngenda hariho umu jeune umwe yari umu Malien Afrique de l'Ouest hama je naramukurikirana mugabo inzu babashiramo kugira ngo bashobore kuba intégré harimo abana babongereza mugabo abana babongereza a problème donc banse kuja ku ishuri bavanye n'abavyeyi bagiziki bari ngorane sivyo hama rero je nja gufasha uwo mwana wanje kugira ngo amenyera ama devoir yiwe ndamufasha iyo transition kuva mu Gifaransa aja mu Congereza mugabo ndakundana nabo bana bandi hama kandi nkabe explica ama devoir yabo nibiki bref bihurirana nuko abo bana n'abatari baja mu ishuri batangura gusubira gukurikira ivyigwa vyabo baronka amanota meza hama les services sociaux baca bampa agashimwe bavuga ni wa mukobwa yaraza atakabigisha akagira iki none nibo basubiriye kuronka amanota meza ndaraba ingene bamvuza abo igihe bagira iyo dina sivyo ndaraba ingene bamvuze ndaraba ivyo bintu bashima vyabaye hama ndiko ndataha bimwe ndakubwira ni conversation udapfa wamenye akantu k'akaririmbo ka kera aba n'abanonanti canke aba 2000 ntanako boshobora kumenya oya kavuge mbwana ntajo kibuka umasha kukibuka ninda amaze kumva akaririmbo kama kavuga ngo ni wagenda muzabura ya kwiga ntuze wigumireyo uribuka ku Burundi bwagutangiye vyinshi urabuzi ko bukenye abahinga kinga ugiye guteza imbere ibihugu biteye imbere garuka ushime wibuke ushime uravyumva urumvye misi yose nubu nuko umutanda ndiko ndamerereza umubiri wose iyo ndirimbo irankora ko ibintu bimwe bidashoboka mugabo nibaza ko ujya muntu yayiririmbye nimba ata wundi muntu yayiririmbiye nazo ko yayiririmbiye jewe aririmbiye murundi wese ashobora kuzogera muri ivyo yego vraiment donc aho hantu rero ako karirimbo kaza mu mutwe wanje atavyo nibaza atavyo niyumviriye muga ntangura kuba challenged ubona hamwe wumva kujya ku umuswi iyo hageze gusohoka uva muri gi sivyo hadi umengo na mama wabo ntibizi ryari sohoka mugana ntangura kumva ndi challenged numva iyo prix yari ndyoheye uwo mwanya ndiko ndagira nuwo mwanya mpejeje kumva ko karirimbo numva nta sense bigifise ugiye guteza imbere ibihugu biteye imbere amwe nimve none nimba wakoze ivyo bintu nimba abo bana abantu bose babona umengo nta ubakora ko barahebwe baragize wowe ndigiki wagize
kugira ngo ushobore kubagarura ku murongo basubire mu ishuri hama baronke n'amanota meza noneho ufata uwo mwete ukabisubiza iwanyu cyane ngo akuze ndabona ibintu byose nagenza ndiga amatekinike nagenza ndabona ibintu byose ntaje niyumvira ibi bintu mbega iwacu barabizi uravyumva numva ibi bintu rero ifo kubisubiza iwacu hajya igituma mvuze utwo turorero ni kuvuga ko une décision ingingo ikomeye y'ubuzima bwawe ntitegerezwa kuza ari kubera ngo wagiye mu ishuri bishobora kuza ari akantu nk'akaririmbo urumva hanyuma wowe ni wabundikira ukakira uko kuntu wiyumvise n'ivyo vyiyumviro vyakujemo ntucubirekura gutyo onye ntuzi ikizohava gikura muriko muranyumva iyo durée de gestation kujya ko ikintu gikura cico wumvise umwanya bizotwara byose ivyo navyumvise muri décembre 2006 mugana tashe muri décembre 2008 urumva ça m'a pris 2 ans de gestation mugabo natashe nziko ntashe naguze one way ticket nagusubira inyuma mugabo nta fete bangiye n'ubu ndacavyidogera kandi twe twaragiye amafete abandi bose batashe mugabo je niko yarabavuga ati urya niyashika mu Burundi agasanga kaya kavuyo n'akazi keza yisigishije nga urya zocagaruka mugabo je sinasubiriye ariko ndaje ngo nejo bundi nari mu Bwongereza ndasubira hanze nico numva ko nonavuga cyane ndasubira hanze kenshi cyane ariko pour faire du business mugasije mbona ndahejeje ongaruke nga mu Burundi uravyumva donc merci urumva ko deja yarafise stati nziza iburaya aragira uwo mutwaro kuvuga ati ibukushime reka guteza imbere ibihugu biteye imbere so ibukushime uno munsi waragarutse ukurashimiye igihugu ari nubwo twabivuga hama hariho les défis umuntu ahura nazo surtout les jeunes shaka kukubaza ni warashoboye gukorana n'abajeune be ugishika ngako iburaya mwariko murafasha abajeune muri intégration hano warahuba muri projet wagiye gusitambuza warakushoboye gukorana n'abajeune quels sont les défis wabonye umujeune w'umurundi yari afise cyangwa agifise uno munsi ushobora kumubwira ati aka nagahaze cyangwa iyi ni avantage ufise ibyo warabibonye ibi urumva ivyo cyane vraiment kandi mugasi mpeba kandi nico gituma turi kumwe sivyo mugabo narakoranye cyane n'abajeune ari abajeune washaka numva umengo ndanase n'umutwaro ku bajeune batashe kwera intégration yaragorana uko nyene kurabivuga ukabona ubumenyi buje sivyo hamukabona ingene patience iri kwiramugora nga gusubira kwiadapta agaca bwa ngo yanguje risubira inyuma nkumva umengo nanje iyo ni connaissance ni itunga risubiriye hariya nyene tutabindi nyene tiko turagwara ateye imbere reka turabe ngene tumugumya uyo muntu hamugaca ugomba kumwigisha kumufasha bon naho nyene bivanye nuko nawe nyene akubajije sivyo kubera none wowe uzuratamika abantu bose n'ijambo ry'Imana ritubwira ati ndondarize mu Congereza avuga ngo don't throw your pearls to the swines ntugaterere amaperle yawe ku ngurube sinzi ngene bakivuga mbwa nutange ibintu de valeur kuri wewe ku muntu atari ko aravyakira niwe sivyo donc kugira nawe ufashe umuntu ifuko aba wenyene valoriza ivyo uri kuramufashisha kandi nawe nyene abishaka rero mu byo nabonye namandiko ko narahageze n'ahantu ngira reticence mu gukorana n'abajeune ko muri ivyo biharuro byinshi nakubwiye novuga ko benshi muri abo bantu barenga 200,000 abo twabona tubanze gukorana n'ugwaruka 6,450 mu gihugu hagati sivyo mugabo abandi basigaye dufise ibiharuro vyiza kandi tuguma tubandanyana neza n'abamama sivyo kandi iyo uvuze abamama si kuvuga ashobora kuba ari umujene mama akiri muri ya myaka atarashikana imyaka 35
muga umumama azi ko afise umuraba n'umurindiriye sivyo umwete ashiramwo mu bikorwa vyiwe no gwaruka sico kimwe uti nibiki rero je ivyo nagaye kugwaruka ugwaruka rurakunda kuba mu gifaransa bavuga ngo volatile sivyo umuntu ari volatile ubwo mutambatamba sivyo uno musuri muri iki ejo uri muri iki muri umwe washaka no ngaha nyene sivyo tutabeshanye kuva aho twagatanguye kuvuganira sivyo kugira mwumve ko ndiko kuvugana n'abantu wiyumvire umwanya wagize uri engagé mu byo nariko ndavuga umwanya waciye utarukira ahandi hantu mu mutwe wawe sivyo umwanya wa conclure iki urabona volatilité iri aha sivyo kandi gacina jana no mukuntu tuba turiko turakora no kurambirwa ko nk'ubu washobora gusanga nk'umuntu yaje ngaha hari ikintu yaje yiteze agasanga gushika ubu turaca ko turaririmba indirimbo zagugiye guteza imbere avuga ati uvuga ko arancereza sivyo ntarashika ku canzanye agaca azimya mu mutwe sivyo ari ngaha ntaza gusohoka mwa agaca azimya mu mutwe rero iyo volatilité kutihangana kutarindira kw'abajene isi suko imeze sivyo mu ntambamye urabona iyo manque de patience iyo manque de concentration sivyo mu bajene iyo manque d'engagement no kuvuga uti hewe ngira nkoriki ngira niyangaje muri iki urabona ivyo nizo nzira ni mu ma ingredient akenewe kugira ngo utere imbere sivyo dufate kurima umurimyi utegeza gufata imbuto ugategerezwa kuyitera sivyo uhejeje kuyitera urayibagara ni ukuvuga ko kugira ubagarira ikintu bigusaba kuguma uja kuraba mbe hari twatsi twakuze urashobora kugenda ugasanga nta twatsi twakuze sivyo urumva nuko ko effort ukagenda kuraba udusanzeyo ukadukura ugasubira ukavomera hanyuma uri kuvomera iki aho nakubwiye ko twatsi sikuvuga ko ari ya mbuto yawe yakuze no ni ivyatsi bibi mugabo uracarindiye ko ya mbuto yawe iza gukura sikumera sivyo mugabo igusavye iyo ngo rugendo rwo kugenda sivyo no gusakra kuja kubagara no kuvomera arico urakuramo hanyuma maka nyambuto ihaviza n'ico giti hanyuma ubanda umva ivyo bintu vyose bifata umwanya rero ugwaruka ntirugomba gufata umwanya umuntu uzubona je nakira abajene benshi nagize ama programme menshi hari programme twagira yo kugira justement dufate nk'aba jeune ba universitaire tukaba ama stage urumva d'abord zaba zikenewe stage académique mugabo ukavuga uti reka ndakwigisha reka ndakwinvestisemo nzoheza ndaguha akazi urumva ko baba bagutoreye inyishu sivyo ukanamuriha ukamurira déplacement n'ivyo kujya vyiwe mugabo mana yanje ashaka guca aba anje buno nyene sivyo atazi ntagomba kwemera d'abord uwo mwanya wose woba wafashe kandi nubu akurabe n'ingene ukibandanya uri kurakora donc ya consistency kumwe kugumiza niryo terambere sivyo nico bituma nabwiye ndakunda ijambo umugwiza tunga harimo action kugwiza no nuhumiriza ngo bice vyizana gutya no wewe uragwiza sivyo rero ugwaruka ugombe uvuge ngo uri kurashaka kuja mu mahanga aho c'est compliqué hein? Merci. Watubwiye les défis n'ama-faiblesse abajene bafise uno munsi volatilité bari persévérant concentration et tout ama-avantage uno munsi kuri expérience umaze kubona ko bajene ubona ko abajene une fois bazikoreyeko la jeunesse burundaise ishobora kuba plus prospère bagateza imbere igihugu n'iziye urakoze cane la jeunesse d'aujourd'hui muri monde mugira imana muri ngaha harabayeho mondialisation sivyo
ubu unyisi irugurutse sivyo uraraba amakuru uri kuri internet ubishatse naho nyene tu as l'opportunité yo kuba expose ku bintu vyose byo kwisi siko turi kumwe gayeme nukuvuga ko ubu urashobora kurahura ubwenge ukiraha nyene ubu urashobora kumenya kuvuga icongereza utaraba mu Bwongereza sivyo kubera urashobora kwiha kugikurikirana washaka urakurikira film ukiga no ubishatse ukiga no kunavuga niyo accent y'uwo muntu atukura amenya ibintu uriga kwimakiya ndiko ndarabungenzi banje ngayicaye ngaho imbere sivyo nindarara butu video kuri YouTube bako barigisha kwimakiya sivyo mpora mutubona ukaturaba ukiga ikintu donc mondialisation et technologie iyo ni avantage mbona ya mbere mushatse kuyikorerako mubishatse muyikorerako kandi nibirinda kuba ngaha mu Burundi bambe mu gisagara gusa ni wagomba gukoresha technology ukiga uti kusi isi naka sivyo hamera ibi nibi hari iwacu hameze ukunuku reka ndabe yuko tutoguma turima vya bindi sivyo turabe turime ikintu kindi nukuvuga ko ukoresheje technology ukoresheje mondialisation sivyo indi avantage ya jeunesse niyo nyene kuba uri jeune sivyo uri jeune nta myaka nukuvuga ko tu as le droit de faire des erreurs et try and error niko bavuga mu Congereza tu peux essayer quelque chose kigapfa ugasanga sivyo warihenze hambwa subira ikindi sivyo sico kimwe nka jewe ndi mu myaka yanje quarantaine irenga 46 ans j'ai 46 ans sivyo uri muri 46 ans 50 ans demi-siècle c'est dans 4 ans sivyo umva sishobora kwiyaventura ngo ngira ntangure bishasha ibintu bimwe bishasha nico buza mugabo no bigira nziko nta sindi hasi complètement sivyo hanyuma ikindi ni bande bari marié batari marié mwese muri célibataire ni ndafise umwana OK donc vous êtes marié et avec un enfant ari akantu tubajya mugabo tutagakoreyeko azoguma wewe kubera bafise intumbero wazodutumbere azoja imbere amafaranga uronse sivyo nta mwana ugira uje kugaburi nta mudependant ufise sivyo turi kumwe gabasha ukaba uba muhiri wanyu menya ko uri dependant yo muhiri wanyu barakurihira loyer sivyo uri kukoresha iki iyo potentiel y'amafaranga ya loyer wowe uri kurikoresha iki ko ayo mafaranga uri célibataire ayo mafaranga ari kuri wewe ikindi gituma nabaje célibataire ni kuvuga ko ingingo yifatura umwe wenyene nta mufasha urinda kubaza ubu umugabo utegerezwa kuronka umuhezagiro w'umugore wawe kugira ngo utangwe kuja gukora ikintu uri umugore ifo kuronka umuhezagiro w'umugabo wawe kugira uje gukora ikintu sivyo urero uri jeune célibataire nta mwana uri muri mondialisation ufise technologie sivyo ugira imana uri mu gihugu tuvuga ururimi rumwe ico kintu ntacuzi la richesse yo kuba uri ahantu tuvuga ururimi rumwe utarabona ahandi hantu bavuga izindi ndimi mbere se cyo kujugumira utazi kuvuga ikintu werwo rurimi rw'abatago ntago wumva nta no kuvuga sivyo hanyuma kandi aha turi mu gihugu ahantu hose uri jeune sivyo nta kikubuza yuko ushobora kuba waje ku ishuri ukiga de lundi à vendredi samedi tuguje kugira ikintu ruguru samedi dimanche hamucumanuka Bujumbura je mbona ama opportunité menshi igituma nagiye mu gukorera mu ma communauté n'umwe mbona plus de 90% ibice birenga 90% by'abarundi bibaruguru none wowe wumva utagiye kuja guseva abantu baba ruguru wumva uri kugira iki uracumva kandi ntibakenye waza amafaranga sekira ruguru uraza ama opportunity ari ruguru uravyumva
nitwafata ruguru tukareka kuhasuzugura ngo ni ruguru tukaraba comme un marché vierge ukaja ngaho ufise intumbero ugaca ukoresha discipline uzi yuko wonakoresha uri buraya fata tanga uruteste ku viva bwa buraya bwawe uteste ku buviva ngaho hino hamucu unakorera ko na ruguru zurinyavya ugira ikineke urabicukuramo. Merci Ange. Hariho réalité imwe aba jeune dukunze kuvuga aho bavuga ati bon ok d'accord ino ana opportunité ariko un jeune a opportunité yo kugenda i Buraya akora byinshi gusumba hano je namenye ngaha. Un jeune akora y'urubyiruko nawe iyo réalité est-ce qu'il a tort wo mubwira iki? Vyose bivana n'ukuntu ariko ariyumvira. Hayi gituma uri hanze akora gose kuruta uri. Aje uri n'abayamikaye. Sivyo? None we nakubwiye. Ugateba kuri halwaye. Baragusohora. Sivyo? Ukabona udakoreye ayuja kujya inzara igumi kwibutsa. Sivyo? Ukabona donc nta chance ufise yo gufyina uri hanze kandi mu bintu batakunda kuvuga ntibavuga amato y'abantu bari deprime hanze uravyumva kubera ubwo bwoba ni benshi ugasanga umuntu swati yabaye alcoolique kuko ariko araraba mana yanje la fin du mois irageze niriwe ndakorera sinaronse bikwiriye uravyumva none ndabigira gute eka ngahi Bujumbura ho urashobora kugira na lift nimuze murakangwa na byo bintu batweka mu auto stop muri filme ngo ubiki woza guraza ugenda kuri high street y'ahantu ngo lift barakuraba ati uwo uva ukaja tayo nta nukuraba sivyo none we deplace gute uzineze yuko utagira ube hahantu ushobora gutambuka donc anye jeje no kubwira byose ni anga sivyo twese umumwe wese bivana discipline wihaye ahanane mu Burundi gabasha tugira tuvuge yuko atabantu bafite amafaranga menshi kuruta bari hanze baruzuye donc byose bivana n'ingene wewe utegerezwa gukora ugeri hanze gituma akora ari sous le feu wewe ngaha uramika inco gituma ucugumiza ngaho. Urakoze utubwiye ibintu très important, la mondialisation, technologie, urafise accès à l'information facilement. Abajene kuno munsi dufise toute une vitrine y'ibintu dushobora kuraba bikaduha opportunité bikatwugurura amaso kugira tushobore kugera kure. Nibaza ko ya minota twayirengeje gatowe ariko ubu unye je nashoboye kumubaza ivyo nari nateguye. En tout cas merci beaucoup akanya nakanya namwe araba bamaze gutegura ibibazo. Ejeje muri ekonomi mu gisata cya ekonomi commerce international. Hanyuma mbanje gushimira umutumire ukaryo keza kuri twebwe abajene imbere biracashoboka ko ubuzima mu gihugu buboneka cyane kuja kurondera hanze y'igihugu. Ikibazo cy'inkoramutima kuko tugiye kuraba muri processus kugaruka musome desespere mu mpande zitandukanye bamwe kubwoba bw'ubuzima bwa kazoza ariko kuri ciyumviro nyamukuru nk'uko yabivuze tubwirwa amahirwe yabaye mu babaye mu banyamahanga nawene yabona yuko kuba mu Burundi bidashoboka kandi akabona yuko ataco yoshobora kumva yuko yobona yuko ubumenyi yahawe yobubandaniriza hanze akavomerera hari hasanzwe havomereye aho kuvomerera ahari hakeneye amazi bica bija kuri wa mugani w'abarundi bati ntute umwanya munini waho batagukeneye ahubwo wihutire aho bakurindiriye. Ikibazo rero canje nyamukuru nashaka kumubaza mumvo ni ikibazo kuri mu mico ibiri tumaze yatubwiye ko amaze gukorana n'abajene benshi barenga 6,500 ariko mugabo muri abo hariho abonovuga batabahaye inguvu nk'uko bitegerezwa mugabo abatumye baguma bihangiro bari bihaye babaye abapasoni kubera ki utazi yaca ntazimira
kuko ahashitse hose abona ko yashitse bo bari bazi icyo bakeneye. Rero ikibazo naronda kumubaza madamu, none kugwaruka rushaka gukora kandi rufise ivyo rukora murufasha iki? Ikibazo ca kabiri ni iki kibazo kijanye na opportunité ku mujene. Benshi baratubwira bati dushaka guhera ku vyo dushaka aho guhera ku vyo dushoboye. Narondera kubabaza akabazo gakomeye kandi k'inkoramutima. Muri mwebwe ndazi abo mukorana saba jene bose, kuko bavuga bati mwana bivuze muravuga muti bivana n'intambwe ashaka gushikana. Ati kuko ni rya jambo ry'Imana mwatubwira ngo ntimufate ibyahezagiwe byanyu ngo mubiterere ingurube. Narondeye kurivuga kujya wowe warikawe mu Congereza, narondeye kurishira muri ca Kirundi. Rero nariko ndababaza nti mbega ubushobozi bw'ubwenge mu guhindura ibintu umuntu yovyifatamo gute? Ikibazo canje nico, murakoze. Je m'appelle Maya Valéandre, je suis un ancien étudiant ici à l'Université de Gatanganyika en informatique, je suis ingénieur en réseau informatique. Et j'ai vu ce programme, Friend-Up, je suis votre abonné. Merci. Grâce à une page, je m'appelle Maïlène Campagne. Et avec cette page, je suis toujours ce programme et j'aime beaucoup. Surtout quand il y a des événements, surtout il y a des alertes concernant l'université et je viens participer. Donc merci pour l'intervention. Concernant les jeunes comme nous, on a du mal à se déployer, on a du mal à se déployer dans le mariage. Et surtout quand on n'a pas suivi les programmes d'entrepreneuriat. C'est là où ces programmes nous aident beaucoup. Et avec ce programme, il y a parfois des questions qui tournent autour de nous. Et ces questions manquent aussi si on n'a pas des opportunités comme ça. Par exemple, il y a des questions, on est entre jeunes, en discutant. Il y a certains jeunes, des collègues qui disent ouais, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas tout ça. Moi, des fois, je suis très positif en disant mais si vous dites qu'il n'y a pas d'argent, mais les gens construisent des immeubles. Il y a des choses qui se passent, il y a des personnes, on parle beaucoup des choses qui se passent ici, puis les gens financent des choses et construisent des grands buildings aujourd'hui. On remarque qu'il y a des constructeurs de buildings, il y a de l'argent quelque part. Alors, et pour ça, j'ai toujours proposé des services ou bien des choses à lesquelles on peut échanger avec les jeunes. On a du mal à les convaincre comment cette chose va marcher. Parce qu'en vous écoutant, on dit qu'il y a pas mal d'opportunités ici au Burundi. Et c'est vrai. Parce que parfois, nous remarquons par exemple dans la technologie. Moi, je suis en informatique. J'ai vu que j'ai pas mal d'opportunités à évoluer ici au Burundi, qui est rentré là chez moi. Et grâce à ça, avec surtout la technologie, la connexion Internet, et tout ça. Alors, vous pouvez poser la question concernant, il dit, pour les jeunes avec qui on pourrait prononcer le mot, il dit, monsieur, on peut travailler sur quelque chose comme ça, c'est un tel projet, telle ambition entrepreneuriale, et de dire comment est-ce qu'on va se déployer, comment est-ce qu'on va financer ça, l'idée est là, mais comment est-ce qu'on va évoluer avec ça? Compte tenu, les gens croient que la crise économique est toujours là, mais les gens continuent à évoluer. Pendant la crise, il y a des gens qui évoluent, alors pourquoi pas nous? C'est ça ma question. Merci. Je réponds au nom de Freddy, je suis étudiant en communication Bac 3 ici à l'Université de Lac-Damani. Merci. Bien que la langue m'a compliqué, mais j'avais quelqu'un pour me traduire. Là. Alors, ma question est la suivante. Vous nous avez parlé, nous qui avons des téléphones Android, quels sont donc, si nous utilisons les téléphones Android et que les téléphones Android n'arrivent pas
à nous rapporter de l'argent, c'est comme de l'argent perdu. Alors, je voulais savoir comment on peut se faire de l'argent avec nos téléphones Android. Oui, ça c'est la question. Une autre question que vous avez évoquée, vous avez dit que les temps, c'est de l'argent et de l'argent, c'est de l'investissement. J'ai remarqué avec nos amis étudiants, on n'a pas de travail. Alors, ma question est la suivante. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes qui investissent leur argent sur les paris sportifs ou sur OneXBet? Parce que ça, j'ai remarqué plusieurs jeunes. C'est là où ils investissent leur argent. Merci. Merci. Bon, kamere kwa Jean de Dieu watubwiye ati urumva wavuze ngo wize ngo économie et commerce international sivyo hanyuma ukabona ko uri désespéré kuri kazoza n'abajene benshi sivyo abajene barashaka gukora je nagenda kubaza mbega muri iyo urumvise ngene yatanguye kwidondona siko yatubwiye ati je nize économique hamwe na commerce international none iyo économie na commerce international uko bikoze iki sivyo ico ni kibazo kimwe utangura kwiyumvira none est-ce que kwiga biherera muri économie et commerce international non bijya nakubwiye ni l'internet ni indi shuri rya gusa ugura amamega yawe kumwe ko aravuga ngo internet tuyikore uragura ishuri ryawe menavari yawe ikakubera ayo mamega yawe ukiga n'ikindi kintu sivyo canke ugatahura ingene mbega abandi ba le commerce international sivyo c'est quoi exactement mumbabarire ahari ahantu hamwe jewe fise un conflit sivyo conflit fitaniye na education y'ubu système éducatif y'ubu sivyo kare navuze ngo abantu bacaja muri bibliothèque ati bana ntibake imana ishimwe ko bataja muri bibliothèque uravyumva kuko ni waja muri bibliothèque d'abord uzotora igitabo cyo muri année combien sivyo nta wanse la sagesse ya kera mugabo umenye neza yuko ibihe vy'ubu wiga nico tuma internet ari nziza cyane kuko ijana ugenda uriga ubu naho ugejeje tu peux mélanger ivya kera ibiri mu bitabo mugabo uteza kuzurasha wakanovera ku sivyo ibintu bihari ubu unya bitari biriho kera sivyo ubunya abantu barapartaja kuri internet urashobora kumva umuntu ariko aravuga ku kintu iki n'ikindi sivyo fata ko iyi commerce international yawe mbega urayibona ko potentiel ngaha mu Burundi sivyo none wibaza yuko uzotangura kugira ngo utangure gukora kuko niyo frustration y'abajene benshi wowe wibona ufise amakamyo sivyo abari kuri port canke DHL Airway bill ibintu bigenda ni kubona kujya bakwigishije mu bitabo woca wibaza ko nawe ubwira uzogira iyo commerce international nimba ari ushaka kuyigiramwo sivyo ko ari uko bizogenda mugasi uko bitegeza kugenda sivyo mbega urashobora gutesta exemple sivyo ni iki kintu wemera ngaha mu Burundi kigira kije à l'international est-ce que ça doit toujours être le café et le thé nkuko twakuze tuvyiga canke urashobora kuraba ikindi kintu mbega ibiyora birashobora kugenda mbega bitabaye ibiyoba twe twiruga je natwaye impuzu n'amaproduit y'u Burundi en 11 pays sivyo 11 pays de l'Occident ndazipima kandi ndabona hose ko bigenda bimeze neza hari mangazini nari mfise aho hantu no muga kwa kundi kuguma uriko urakora ibintu buziko kandi nkaho nabangiye bantumiye kuja kuvuga ahantu abaza ndashobora babaza ko nabantu bo ku ma conference baraba bafise badge bakaba bafise nk'aga carnet bakaba bafise nk'abwa je abartisan banje turakora ibi nibi masho kuma marché tosho kubakorera ibi bintu kugira nagera kuvuga abantu bazobe baze ati ufite bijya ariko aratubwira hariho aka kantu bakora sivyo urabibona aho kubera usavye ukabaza ukabona baraguhaye nk'iyo opportunity ukabikora ukabitwara uravyumva uragitwaye à l'international
uratesteje sivyo impuzu ukazitwara ugasaba imeza ukavyetana donc nshaka kukubwira ni rengera textbook rengera iburi kuriga mu ishuri iburi kuriga mu ishuri ndabwira mu majambo avunaguye université ico ibafasha les études supérieures siko kujya utabufise mwarimu akubwira ngo urumva ngo ubu unyango 1 heure ya math iraheze utugira twinjiye muri 1 heure yiki ijya structure bakugirira muri secondaire uri mu université uri libre sivyo ça veut dire que tu dois t'organiser université kwigisha kwiorganiza ikakwigisha kugira recherche ikakwigisha kumenya urahura n'abandi ayo ma skills niyo uza gukurayo apana ivyo uri kuriga nécessairement sivyo donc ntitube coincé n'ivyo bintu twize gusa ubishaka ukagomba kubikoresha à la lettre cyangwa ukabona birashoboka hiwanyu sawa mugabo ntutakare kubera utariko urabitora bigaca bijana n'ibyo uravuga ati la jeunesse kazoza yabo nibiki ko ari amakese yanyu en fait yarafise ukuntu agenda zara arunganirana sivyo hari ikintu ca développement personnel sivyo wewe nyene kwiyubaka tutiyigisha twebwe nyene uravyumva burya ibintu ukamenya mbega amakarite yawe naya amadefo yawe naya ibintu usanzwe ushobora gukora bindi nibihe va muri iyo kaye va muri iyo université sivyo ba francophone agiye baratugiriye nabi cyane gose nibihe bintu bindi uzi gukora birengeye ivyo kuko ivyo bintu ni wabubizi ukabishira mu ngiro sivyo hanyuma ukabicisha amafaranga aho uhisemo sivyo aho uzi ahantu runaka fais-le et puis ucubikoresha muri bwa buryo buri structuré wiga muri université ujya mu ntundi atagize université atigeze agira structure turi kumwe nama uti ukavuga uti sawa jenge ndazi gukora ibitumbura vraiment hano sinakoze ibitumbura ndazi gukora ibitumbura okay mugabo hari umumama muri asiatique canke mu hehe akora ibitumbura nawe nyene biryosha sivyo we kiza kugutandukanya yuko utaja muri petit commerce ukaca entrepreneur ikaba une entreprise imeze neza we ni wacuja muri ya discipline ukavuga uti okay je vais d'abord écrire ubu fise ntiwakoresha Excel none kwe kudashobora gukoresha Excel mu bitumbura ega nayo nyene urayikoreshamwe upange ustructure ivyo bintu gira ukora ubishire kuri horaire kujya uzi neza wategezwa kwipanga ufise amasession uri muri business y'ibitumbura uravyumva amafaranga ukuntu uza kuyaronka ngene uyabika n'ibikini donc ndiko ndakumvisha ingene comment tu maries l'éducation iyo wiga des études supérieures avec ce que tu vas faire dans ta vie sivyo kandi ntiwigere wiyumvira yuko ubuzima butangura ishuri riheze s'il vous plaît nivyo nindi erreur tuguma tugwamo nga nta kintu ca mbere kimbabaza nko kubona aba jeune sivyo bari ashoboye ukamuraba ahanamye nitegereza kenshi naraba bamwe ukaraba ngene atambuka hajya hanze ndi hajya uravyumva Ubwongereza bakubwira ngo slow feet slow mind uravyumva kujya ugenda gutya no mu mutwe uravyumva nabibisha sivyo donc urumva utaratangura nimba udafise ibintu muri amasaha 24 yawe ufise ivyo wiga nico ukora nico ugira gute utangure kuba ambuye ni ibicu utangura n'umu jeune dame urasiko bakubwira nga diplome ya kabiri ubu rero tuzana diplome ya kabiri urugo sivyo wahejeje diplome ya mbere y'ishuri ni watoye ka kazi cizana diplome y'urugo uvyara kubera utigeze wiga kuba multitâche sivyo ucinda kurondera n'umuyaya gufasha uriko uravyumva turi kumwe ugacuja kurondera umuyaya gufasha kubera urumva naraye ngize gute mugasi shobora gutora ivyo ngene mwana amace tumesa ntuzenya wo mama wanje ngo nta kumesa maranje sivyo bose baja muri Pampers mu mafaranga ntavyo nziyo bayakura waratwe tutaribeze wakuriye muri Pampers wo mwana w'uruweje iranje sivyo iranje ubona tutameze neza ako nta numwe ashaka kuja mu iranje ngo amese ngo agire gute kuba multitâche ni bimwe ari kwigisha kare nimba wize kuba multitâche gutyo n'ubuzi bubiri canke butatu wobugira
naho i Kigali hari abantu benshi mbona ngaha batashobora kuhaba kubera bo baramaze kubibona la vie c'est pas facile hein? Pacha bakora mugabo bose ukaza wumva mu Burundi ngo shaka kuva nga yashika hariya kubera ubuzima bugoye agacitangura gukora bagaca bavuga ngo nka kugira nawe wari kuravuga gwirafari ko njaha umengo Jeff danshobokeye ko yanagiye hanze non c'est pas ça jewe ise fait que nahavuze ko nari ndahakunda kandi mu ntangamarara yanje kuvuga igituma nakunda yari kugira ngo nsigure igituma nagarutse sivyo mugabo sinabaye ico ndi kubera nagiye hanze wazi n'ikimenyamenya hariho abantu benshi twabanye hanze sivyo nabona bamwe barabana batunze sivyo ivyo vy'amashambrete yanje nababwiye bo batabibayemwo gutyo sivyo imbwa nibagiye kubabwira sinaheze muri chambrette nahavuye ndimuka sivyo na bimwe vya charité na bimwe byose vyarahindutse mugabo ndaraba abana benshi babaye aho hanze ariko bagarutse ngaha mu Burundi batagumanye discipline ijambo denominateur commun yo gutera imbere ni discipline uravyumva donc utagize sivyo ntiwankane na discipline ntanzigigira discipline nita mw'intara discipline iri faithful iri très fidèle ukayikunda ukayishira mu ngiro izo guteza imbere turi kumwe muri bijya bindi aba bose bagibaza baravuga nibaza ko sinzi ko nabicishikiriye ko mugari utuntu duke que j'avais stage mu bintu bimbabaze ngene abantu zenya bari genda usabe stage andika ntutonda hano jewe uje gutonda nko ku kazi ntugire ngo urumva ngo nashaka ngo tubonane no rondera email y'uwo muntu sivyo hanyuma umurungikire ivyo wewe ushaka gukora nturungike ya CV y'igipapuro kimwe école primaire no andika ivyo ugira igituma wahisemwe aho hantu ico ubona kugira umwunganire ico wigishije sivyo nimba uzi yuko uzi wigishije kuri internet gusuka ugugira iki ntumbaze ko no mu buzi bwanje nababwiye sinababwiye ubuzi bungahe je nakoze bwinshi cyane uravyumva pima ico kintu mugabo uje kuraba usabe stage ugasaba stage izokwigisha aho hantu uzoba uri kuratonda discipline yo ahantu wasezeranye kuza gushika aho hantu ushika ico gihe ukora ukukora uzo bari kwara kubona mwege muguma muko muravuga ngo ntabuzi turonka ntabuzi akazura kinjizamo uravyumvise akazura kinjizamo uhereye muri yo stage ni aho hantu ni bagushima atwa nacu uzobura uzoba wahigiye ni wagira akamaro uwo muntu nta muntu azobona umuntu ariko aramukorera ngo ntagire ica atamuhaye muri Palm Channel kweri ki muguma mubabona nga ninde yabasavye stage ikintu ninde yavuze ngo agira abasabe abafashisha abafasha no gusettinga up ibintu cankindi uravyumva donc opportunité aruzuye ntayo dutora kurikira là où sont les besoins de l'argent wari kuratubwira ati wabivuze amafaranga ntigeze aguruka miju aracara nyene kandi nakibabwiye amafaranga aja ninde yumvise akarimbo ngo l'argent appelle l'argent mamaza kukumva amafaranga agiye handari uravyumva wewe ukabona utagiye kuraba nka kujya wabitoye neza ati amafaranga ari mu bintu bariko barubaka sivyo où va l'argent est-ce que vous avez pris le temps de faire des analyses comme des étudiants de l'université ou karabati où est l'argent maintenant où est le besoin quel est le besoin ihari que celui qui a de l'argent est prêt à payer niki wewe nyene wandike ivyo bintu ubitore sivyo hanyuma uhejeje kubitora ugende ico kintu gikorereko si tu ne sais pas nakubwiye ko tu es jeune et tu es célibataire tu gères ton temps tu gères ton argent sivyo genda ufate ico kintu gira upime vas-y fais le même une journée si tu gagnes quelque chose pour une journée tu auras essayé tu sauras que ça marche ou ça ne marche pas ça aussi c'est une expérience. C'est pas parce que tu dois rentrer avec des millions. Est-ce qu'on est d'accord? Tu les connais? Il y a une chose que j'ai vue le 14 février et j'étais tellement contente. Et il y avait des jeunes filles qui sont allées là où on appelle communément chez Nathalie. Hein? Vous savez où se trouve chez Nathalie? À Rwanda, à Athénée.
murahatse hamwe bagisha amashugwe sivyo. Il y a des jeunes filles qui sont parties là-bas aragenda umwe akavuga ati sawa je me prends un vendeur mbwira ati ok urazi ikintu kimwe we turashobora gukorana kuri Saint Valentin je ndafise abakiriya banje narondeye sivyo. Toi, tu connais, je ne sais pas moi quoi. Tu as peut-être cherché un peu partout, tu as fait tes recherches, soit à l'église, soit où. Mais tu t'es trouvé, avant de commencer, tu t'es trouvé des gens qui veulent acheter des fleurs ou qui pourraient acheter des fleurs pour la Saint-Valentin. Tu vas, tu trouves un fleuriste et tu lui dis, écoute, moi je vais te donner des designs. C'est vrai. Je vais t'aider parce qu'il faut que tu te rendes nécessaire à ce fleuriste-là. OK? Je t'amène des designs et j'ai trouvé des clients que toi, tu ne peux pas avoir. Et je vais t'aider et puis, on va faire un deal. Je prends autant de pourcents et toi, tu vas prendre autant de pourcents. Deal. Mais tu as fait d'abord ton devoir de recherche comme un étudiant. Et ce jour-là, quand tu fais ce que tu dois faire, donc tu as été sur YouTube, je vous cite des choses que je vous ai citées avant que tu n'as pas appris à l'école. Tu as appris la technique de recherche, tu as appris la diligence, au sérieux, c'est vieux. Et puis, tu as fait tes recherches. Tu as trouvé des clients. Donc, il ne faut pas que tu t'engages à faire les fleurs si toi, d'abord, tu ne comprends rien dans les fleurs ou si tu n'as trouvé aucun fleuriste. Et puis, tu as le savoir de pouvoir bien parler. Donc, quand tu vas parler au fleuriste, tu lui parles de manière comme un partenaire. C'est vieux. Yakunyavuga ngo araciye bugufi je ndaciye bugufi cyane kandi ni investissement ikomeye cyane gose uravyumva kuko umuntu wari we wese afise ico wewe n'umukozi sivyo agukorera ico wowe utazi gukora c'est lui le patron tu comprends ico kintu tubanze tucumve c'est lui ton patron nk'ubu jenje nkababwara ko nkabavyimbako là vous êtes mes patrons sivyo kuko ni mu mwadukoranije uyu munsi aba natwe kuba twabivuze iyo hadatonda n'umuntu numwe twaca tugira gute siko. Donc dans la vie menya uzi ko umenye kukeneranire n'undi muntu uvugane neza niyo mu fleuriste utore iyo ntuzenye. Et les filles j'ai vu elles ont fait une expérience, elles ont pu gagner de l'argent, elles ont appris une chose ou deux sivyo. Est-ce que ça tu ne peux pas continuer plus tard avec ces maisons qui se construisent, avec les lignes de l'essence, c'est vrai. Mais moi, je connais des gens, j'ai demandé à un cousin, pourquoi tu ne te fais pas un petit business? Toi, tu viens, tu prends nos véhicules et tu viens, tu les alignes. Ukoreshe skills yo kumenya kuvugana n'abapompiste neza, c'est vrai. Hanyuma umwe wese agiye araguha 5000 ko yari wo watonze kuri iyo c'est business. Yo si ukumenya gutwara imodoka que quelqu'un vient de rentabiliser. Et si tu te faisais des jus par exemple et que tu vas et que tu disais oh akanyota karakwish bajya abantu babari haje ku murongo parce que c'est des clients qui sont là qui ont de l'argent atashaka kuva ku murongo kubera ntashaka ko bamubwira none ntasonza ateza kugikaranga n'amagi nka kujya babimushira. Tu vois ça? Donc utilisez ça, la jeunesse. Et puis, rappelez-vous, les services sont aussi des investissements. Les services, ce n'est pas des produits que vous devez vendre seulement. Vos services, ce que vous savez faire. Tu as appris à faire la communication. Tu as dit que tu fais la communication. Tu vois? Tu es ingénieur. Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça à l'école? Qu'est-ce que tu fais de ça à n'importe quelle communauté? Tu vois? Ma copine avec lunettes. Mugabo ukabona utabishaka. Sivyo? Hari abantu ngaha muri mwege ndiko ndabarara umuntu yambwiye ngo la jeunesse ngo uco wakuyemo. Hari abantu ngaha mbona neza ko bansavye stage, hari abo mbona noha, hari abo ntashobora. Chanda kubwira ni habura urwango enchanté bye. Merci. Reka tubandanye n'ibindi bibazo, hari ikibazo cyari kiri hano. Shanice. Ma première question est est-ce que vous savez comment vous comme l'association Kadioza
umuntu ashaka kugira stage professionnelle cyangwa ashaka kudevelopa son talent kubera numvise yuko harimo novuga abantu bafite amatalent atandukanye abashona abagira iki bisaba iki iyo ni question ya mbere hama question ya kabiri ngire mbaze mvugire surtout les jeunes villageois ataba muri ville parce que twebwe tuba muri ville en tout cas turafise impano turafise uburyo bwose bwo kwiteza imbere umva sindabavuga ko cyane en tout cas ngerageje kumviriza amakonseil mwaduhaye nasanze ahubwo twebwe les jeunes turi mu makosa dufise byose bituma twiteza imbere ngaha muri ville ngaha muri abantu babaye Bujumbura surtout abantu babaye ahantu bashobora kuronka opportunité yo kwiteza imbere rero nagiye mbaze mvugire abajeune batishoboye baba mu mavillage est-ce que iyo association yanyu iyo biri muri ayo mavillage kugira ngo ibafashe kwiteza imbere hama aparto nagire mbaze n'abajejwe trend up est-ce que muranvisage aussi kuja mu mavillage kugira ngo mubahe ubwo bumenyi bamenye kuntu biteza imbere nk'uko mwabifashe mugatumira aba expert kugira ngo babashe kudukonsera ukuntu dushobora kwiteza imbere twebwe abajene kugira ngo tubashe guteza imbere abajene eske mwe muzobigenza gute kugira ngo abajene nabo nyene bari muri village batazi donc badashoboye kuronka amakonseil bazoyaronka kandi hari abajene benshi bari muri village usanga bafise impano zitandukanye bafise n'amaproje ariko kubera kubura uburyo ugasanga birabagoye babayeho uko nyene babayeho benshi ugasanga batwaye inda abandi bagiye mu bintu amadroge ibintu bitandukanye none abo bajene ngo bafashe iki nanje nitwa Erouge ndi umunyeshuri wo ngaha je nari mfite ikibazo kuvyerekeye ikintu mwavuze ca volatilité chez les jeunes ko abajene ntibari patient ntibaguma hamwe shaka kuguma agenda mu bintu byinshi bitandukanye jewe nta kosa ndabibonamo cyane ko ngerageje kubisigura mu Burundi baravuga mu Kirundi baravuga ngo uvomera nyinshi ntumenya izizokwira kare rero umujene wo mu Burundi hari ingorane abona ati jewe ndi mu kintu kimwe mugambona ntikinkwiye ibyo nshaka amahera nshaka siyo ndakibonamo ni make ntashobora kuntunga donc reka ndondere n'ibindi bibiri cyangwa bitatu bishobora kuntunga jere nashaka kubabaza mbega umujene kugerageza kurondera ibintu byinshi kuba umutusha mbega ni bibi kuri mwebwe ni igiki mwabwira umujene akamaro ko kuguma mu kintu kimwe akifokaliza ku kintu kimwe n'akahe murakoze muri igeze Jesuede kugira muri twagiyene baza tubiri bwa mbere ntabwo mwatubwiye uti umu-entrepreneur n'umuntu akonstate ingeso akayiga solution ariko agakuramo profit rero ikibazo mfise ni uko hari abajene bamwe abana bashatse kuja muri domaine ya entrepreneuriat agakora mu projet yabo ariko mu nyuma agahomba atateye imbere ni nayahe makosa abajene bo bakora mu kuyagura ama business yabo atuma kenshi bahomba ikibazo kigira kabiri no wisunga icyo ujyanye yaje kuvuga yavuze ko umuntu yotambatamba kubera batawuzi uzobwera kare ariko je ubwanje mvuga ati ko dufise umutahe mutoya jume muzima tambatamba nawa mutahe usanzwe ari mutoya ahubwo no kwifokaliza mu kintu kimwe ariko tugiye kwifokaliza mu kintu kimwe naho duterwa n'ikintu bita ubwoba
muri bwa buryo buke afise. Okay, je rero nizeye yuko mutariko murabaza po gupfa kubaza, sivyo? Kuko reka ndabwira ikintu kimwe, ibibazo byanyu bisa ndavyishurira washaka hamwe rimwe. Wavuze ati urumva jewe ndabona mu citadine j'ai beaucoup d'opportunités nanana les villageois tazobaronka tuko turashikira abantu bwira tubafashe ibi n'ibini. Ndati hariho iyi groupe ya nyuma kantu nabatoyemwo muhurijeko murafite namwese wabibonye. Umvirize ndababwira ikintu kimwe, nta numwe akuzanira ibintu, sivyo? Bikuremo. Hari umuntu akuzanira amanoti, hari umuntu akuzanira amanoti, ntawe ukuzanira amanoti. Urashobora kuyasaba mu mugenzi wawe ukayakopya, sivyo? Okay, nivyo ni ikintu ubukoze, sivyo? Muga nshaka twumve neza yuko ngo urumva ngo abajene bubu hariho ukuntu reka kuja muri rusangi, uravyumva? Ico tuma ndiko ndavuga nti turiko turafyina. Wewe ni wumva inzara vya kweri kweri, ukaba wumva yuko kuko ntuje hariho n'abandi bantu benshi bibaryohera kuvuga ngo vraiment ngaha mu Burundi foko tuja hanze, ntitwibagira icivugo foko tuja hanze kwera ngaha mu Burundi ngo abantu bose ngo bariga ngo nko muri faculty wacu ngo habaze gusoma igitabo abantu bangana gutya twese gutumaze muje maze 6 ans ndi muri chômage uyundi gutya ukumenga n'ubuhizi, sivyo? Kudondagura yuko uri muri chômage, uravyumva? Urumva ngo bajye abantu bateye imbere, uburaye n'abantu aca kubwira ngo bajye abantu ngo bari nzigo ngo baraja ngo bagatera imbere bonyene ngo nimashaka kutubwira ngo nibakwega abandi, sivyo? Na obligation nimwe umuntu numwe afise yo kukubwira ico ukora. Hari ufise obligation yo kukubwira ingene uhema, hajya n'igisuma, sivyo? Civye kubusanzwe barakunda kuraba no mu bintu bahanira, baravuga ati umuntu yivye kugira ngo afungure kubera yarashonje, kenshi na kenshi ntibamufunga, sivyo? Muga no kuvuga ko inzara yagutumye tu fais quelque chose. Donc il y a un problème si tu vas t'asseoir et dire ngo maze 6 ans 3 ans 2 ans ndi muri chômage, warize ugakora exam ukaronka amanota ugapasa ukava mu wa mbere ukaja mu wa kabiri ukayoberwa no gukora ikintu cyo gushikana ahantu. Tosha kwanza twijegeze gato twumva ko something is wrong, quelque chose ne va pas. Turi kumwe aho murahemera? Mwese Pam Channel TV je ndabasavye, je sinkunda kujana n'abantu batagira iyo bashika, sivyo? Mwabantu nababonye baba kudupapuro mwese mwiyandikisha ngaha, sivyo? Nukuri jewe umuntu nahaye umwanya wanje nkaba nicaye ngaha nshaka ndakumete inconfortable, utahe wumva neza yuko ukudatera imbere kwawe biri kuri wewe bitari ku bandi. Turi kumwe? Kandi ugutera imbere nukuvuga iki? Nukuvuga ko uvuye kuri 0 ukava kuri 0 ukaja kuri 0,1. Uranyumva? Tu auras fait intambwe. Kugira ngo uve haje ushike hariya, tu dois commencer par un pas. Imwe kuzana yindi kukazana kuyindi, sivyo? Rero utagiye kuja kugira izo ntambwe ntushobora gutera imbere. Nshaka tuje gutora amasolution, tuko tuja mu bintu bimwe bimwe aho tuja gutora ingorane, le fafo y'ingorane iri hehe? Iri muko tudafise intuze kuko tutarosa amaviza ngo tugende hanze. Mbega iyo hageze aba bajene, urazi umwete abajene bagira canke abantu bagira iyo hageze ko baja hanze. Ukumva umuntu ngo kuja muri Serbie ngo itike yibuze 8 million, urazi ico wakoza ngaha mu Burundi. Kwe ko uwo mwete atawufashe ngo ukoreshe ikintu ngaha, uravyumva? Kugira sinje kure uri kuvuga citadine et villageoise, sivyo? Reka tufata karorero turabe ingene wewe urafise umuntu mwiganye nakubwiye ya social skills, sivyo? Ya skills yawe muga none genda kubaza mbega ufashe wewe uri ngaha muri ville
uriya muntu wo muri village runaka hari iwabo peut-être ko ibiraya bimera wewe nawe ufise opportunité yo kuzinanye n'amarestaurant yose yo ngaha mwemezi mubwira uti umviza ashaka gutera inkurimbo urabona ko tamutahe dufise mwarima ibiraya iwanyu genda shabuza n'ujya mwimbu sivyo uzana dushire kuri Probox turayisaba ko tuza kubariha duhejeje general sisoko sivyo washaka mfotorera ivyo bintu ko abantu tuzinanye barakurungikira limikash ubwambe cyo tubishira ku modoka tubizana none iyo est-ce que c'est pas de l'emploi muhejeje gucreya bambe un revenu muhejeje kugenera ufashe umuvillageois ari maître iwe muri village ahamera ibintu nakubwiye nubwira ikigongo mu villageois noti muri village nakubwiye je ndahabona village sivyo umuvillageois akacaza arima aho hantu nkaha umuntu wo muri village amaye umunyabwenga akamenya ububare bwose bwo ngaha sivyo agacaza araraba ibintu byose bimbura iwawe akavuga ati hewe none sinokuzanira ideni urashobora no kunaritanga naho yo bari kwideni kwera we wiga ngaha kandi urazi kuza gushaka ukagenda hari sivyo donc dukuremwe ibintu byo kuvuga ngo urumva ngo abantu ngo baduze ngo amapam channel TV ngo anza kuja kubasanga hari ya ruguru udakoresheje ubumenyi bwe kugira ngo abimenye nta numwe afite obligation yo kuguha ikintu na kimwe ico turacumvikanye ko koresha recherche mwize recherche koresha recherche urondere ibintu uzi ko biza kuguteza imbere sivyo hanyuma ukoreshe na ntuzeye na service we ko avuga ati ngo fond ninde ko avuga aga petit fond ko gutangura sivyo muri aka karero dukoresheje wumvise aga petit fond ko gutangura raka wumvise itunga ry'umuvira umusitadine itunga giwe ni contact sivyo aho hantu no kuba yayaze neza na wa wundi sivyo wa munyeshuri bigana siko hamaraganya la confiance iyo niyo mitahe yiwe hanyuma wa wundi akoresheje umwimbu w'abavyeyi sivyo arawubwira ati shaha ko tubitwara ku isoko aho baza kuguha amajana 8 ibujumbura ikiro c'ibiraya kigugwa ibihumba ya sivyo bace babizana nta na transport binjije siko umva none kapitali tabivutse gusa ico batamenya bica bizanana na bimwe vyiwawe bimwe vya ya peur burya la peur izanana nuko utazi gushiraho structure uratinya nturi confiant y'ivyo bintu uri kurakora kubera ko uvuze ngo tugira tuje gufata ibiraya sivyo turi kumwe urumva bimwe vyo na wa undi ariko arambaza ngo kuba volatile ntiwantahuye neza volatilité nariko ndavuga volatilité c'est burya wowe wavuze ni kuvuga ko utaza kugira amashwa menshi volatilité ni kuvuga uramaze ko umuntu adafadika ntutekana ngo nico kintu kimwe ugikore ku mwanya wacu uravyumvise umwanya wacu ni kuvuga ikintu cyose kirafise intango n'igihe kiza guherera urashobora gukora ikintu ukavuga uti ngira mpime ibitumbura sivyo reka kuba bitangure ubikore ku mwanya ubitekere neza ubitwari uja kubidandaza urindira abakiriya canke ube wabarondeye sivyo hanyuma bihere apana kucuhengera ukiri ngangwe bana ngango je ndazi ku kamera nani usize imeza ngaha na yantuze na vya bitumbura uriko uranyumva kubera iki kubera wejeje kubona ntuze canke ubonye umukobwa mwiza wari urengana hewe ngurazi ikintu kimbwimana vraiment inzanye ngaha kudandaza ibitumbura kugence nibonera copine wanje ça c'est la volatilité tu comprends rero sinase ko dupima ibintu n'ibindi gusa kuri ivyo wari kuravuga tumenye ico twiyinjije ico tugiye kuja gukora iyo fond que ce soit un service uri kuranyumva ntuzenya ndakurabe nakwanze Fred oya si Fred tena kunda umuntu amvuga mu izina nico gituma nanje nkunda kuvuga abandi mu izina ryabo Gian voilà sivyo Gajian nturinda gutangura naho uri muri service gira iyo service wagize recherche sivyo wa binonosoye warondeje igituma ugira iki kintu utagira ugira ikindi
wamenye umwanya biza kugufata kugira uje gushobora kuronka inyungu runaka sivyo kandi nawe utaronse iyo nyungu ugahomba muri uwo mwanya kubera uba wavyize neza uzovuga uti uyu munsi ntiyari umunsi mwiza ejo nzosubirayo turi kumwe hanyuma ukabandanya uko hama kandi biwe kuravuga effectivement il ne faut pas tu ne mets pas tous tes œufs dans un panier sivyo ariko ivyo bintu byose ugerageje uvugira uje gupima gukora vyige neza sivyo kuko iyo ufise connaissance igukuramwo ubwoba uravyumva hajya ugira ubwoba ko uri kuratatona uri kuza mu bintu utumva utazi mugabo iyo uri mu kintu uzi nta muntu w'imigano azokwigeragira ubwoba ngo hewe ibi bintu vraiment ngo vyatevye umwaka wa mbere wa kabiri aratwe imigano imyaka 6 kugira ngo ikure c'est bishasha ntaza gushavura ngo bajye abantu birengarenga vraiment chaque 3 semaines baguma bimbura ujye wa 3 semaines yahisemo ijya wirengarenga arabizi ico yabikoreyeko w'imigano arabizi turi kumwe gayeme rero tube nk'aba universitaire mu kwiga akantu kanyuma no baterera mperezako sivyo dabasije idée de business ukuntu ushobora gutora intuzenye hari abantu bari kuri internet benshi sivyo bavuga ubuhokere ibintu vyinshi byahora binavuga mu Congereza uwo n'aba francophone ni benshi bavuga umudamu umwe nkunda kumviza yitwa Marthe Karine ari umuntu amaze kumwumvereza kuri intuzenye andika uze kuja kuri Facebook ukoresha amamega yawe uje kwa Marthe Karine hariho uyundi muntu umwe yitwa investir chez soi sivyo nimba yitwa nde investir au pays Philippe Simon voilà Philippe Simon sivyo abo bantu n'abandi benshi aha wowe ninde gasha muvuge duterere twavuze ko turi génère vuga wowe uvuze yitwa nde voilà nawe aravuga ibintu byo kwiteza imbere sawa sivyo genda yamamega yawe hakugira Snapchat no kwifotoza urabi ibi no kugira iki genda wumvirize bajya abantu sivyo wumviriza ama ide basi wumve n'ingene bakubwira kuhoshasha kuri iki canke ikindi mugare mu byo numvise uwo muntu yavuze n'isho nagenda guterera yavuze ati genda urabe quelque chose un business iri kwiragenda neza ku muntu atize wewe uce uyikora uyishizemo science n'ayahema attribut bakoresha nibihe bintu bakoresha kugira ngo agume ashobora kuza nigiki wari ko arakoresha bigatoka we na ucushiramwo ubwo bumenyi wize ku ishuri ubwo bwenge sivyo kuko kenshi urasanga avanga amafaranga ntazi hari ibintu bimwe byinshi atazi sivyo me wowe ubishiremo la science donc rero urabe ukabusanga utari entrepreneur nkuko twako turabihereza ko raba uje gukorera uyundi muntu uriko uranyumva mbega urashobora gusanga muri mwebwe harimo umwe muri mwebwe ari entrepreneur wokwemera kuja kumukorera silence in the room sivyo uwo niwe yemeye nawe wowe wavyemeye muga naho turahapfira kumbe ugasanga urahase une opportunité yo kumuntu yari umuryo igira bitore gushika iyo ugenda ukaja kumukorera sivyo naho wari kumugirira volontaire none hari ico wari upese muga ugasanga ko namugiriye volontaire peut-être tu deviens un actionnaire muga kweri kurasuzugura umuntu ngo urumva kujya muntu ngo turangana cyangwa ujya muntu ngo general wa mbere mu ishuri ngo be urazi uko abantu kugira wangaje umuntu sivyo ninde ahora bu wa mbere mu ishuri abantu baba mbere mu ishuri vous êtes les meilleurs fonctionnaires sivyo ni wowe umuntu wa mbere bashaka kwangaje ico nico kintu arazi gukora ukuntu muga hariho uwundi uzosanga atashobora kuba ugasanga nta arazi ubwenge mugabo hari ukuntu bimugora iyo system educative arafise ukuntu yiyumvira ibintu sivyo none ganya niki ubaha amafaranga bakaguha ubumenyi bwawe nindakomeye kuruta uwundi mungana mwese ubwo bwenge bwiwe ataronka ayo mafaranga nta kintu ayo mafaranga yafise nturonka ubwo bwenge bwiwe nacuro none nindavuye ngaha jijutse wewe inyuma uri kurabesha wari ku telefone umwanya munini
umviriza next time sivyo nabwiye ko ndabavugisha nk'aba next time umuntu ariko aravuga sivyo hari umuntu yariko arandika nkabona ko ariko yandika ku telefone ivyo ariko arakurikira sivyo hariho umundi umenga ari ku telefone sivyo rero burya umuntu hajya ari kuri stage siko akubona gusa nakubwiye nti muri mwe bwari abantu benshi noha bijya kuri abaza ngo stage bayiduha gute sivyo hariho umwe turaba tuti noyiguha sinoyiguha nakubonye igihe twako turavuga est-ce que tu m'as donné un regard mbona yuko tu as une soif et tu me captes none utankapse naje kukugirira volontariat uzoza kunkapta gashahu utuja kunigana ku kazi ndaguhemba tu comprends donc ivyo byose ni ibintu batatwigisha muga dushoboza turiyigisha tukaza turumviriza abantu bafise iyo bagiye baza baragera kandi na wewe nturinda gushikira hariya kugira ngo ushobore kubwira uwundi uno munsi utashe uze kuraba uyundi muntu usubiriramwo ibintu nakubwiye kuko nturinda gutera imbere gose kugira ngo ugire icuma ari uwundi muntu mais faisons rouler la machine tu comprends jewe ikintu cangarukanye nga kuko nararabiye Buraya nkaraba ngene abandi bantu babwira na emission azarabaho mu ma après-midi ukaraba ibintu bibaho fata none twe iwacu hari iki nico bituma ndabakunda cyane. Merci. Merci. Ok, mwakoze. Merci. En tout cas, ni ibintu biryoshe kumviriza ariko bikaryoha gusumba bicisa ubuzima. Merci beaucoup. Sinzomenya ingene ndagushimira combien de fois chaque fois utubera une bénédiction, une source d'inspiration mu byo dukora misi yose haba mu biganiro twakoranye no muri programme Trend Up.